hari abantu je kirabangaya abanyanka mugabo ubu nibo banga ubu nibo twicarana tugasangira kandi kirabangaya kandi naho twicarana sikuvuga ngo kubera ngo naje namaze gutera imbere ngo no mvuga oya bajya kera je barafata nabi je sinitwo no icarana nabo umva peut-être yuko cagiye barakugaya kubera atacu wari ufise mugabo no munsi muri cyane ko gifise rero niho cuvuga ngo sino shaka kwicarana nabo urumva ngo kubera kera no icarana nabo mugabo mubane muzinanye ifo kwicisha bugufi be humble kuko imana iguha ni kwaka semye kwikwaka uzwi neza mu bantu ari ahantu muri justice ashobora kuvuga ubwo yarisiga mukorwa mu mufunge birahari naho tuzovyara abana dusanze birabura tuzabasiga bakure basizobe oje ribiki. Hello bakunzi ba Ndaha TV namwe mwese mudukurikirana ni Juliana kuri micro cameraman Dosia nama namuvuze imisi yose no mu cameraman wacu dufise kandi twemera cyane ugihama twama twayibukije kandi no kuri vraiment muri boss biwacu mudahari twokora murabizi ko twama twayibukije ko gufyonda subscribe ataco bitwara mufise wonde muri kutubanira fyonda subscribe hama twakene kudugira ama like ibiganiro vyiwacu utibagira commentaire urazi ko turakeneza ibiro vyanyu mutubwire mudukeze cyangwa muduhanure ni sawa kuya ko turakeneraniye murabizi mu buzima hama uno musi aha turi ni kwa Alvin Smith le frère ego cyane aha muri ko murambona ni uyu mubona ngaha hano umuduga we mushasha ko bari bamuzi uyu si umuduga yahorana ivyo byose muraza kuvyumva mu kiganiro cyo no munsi Alvin Smith mugabo ari mu nzu ari hejuru aha sanzwe waba aha turi ntaratubona reka tumuhamagare kwanza twumve ivyiwe kwanza Alvin oyo ça va mbe bashago turabasoma meze neza nari kukubaza gusa ndende ndabasimbura kugwaye turagushaka twagutse imbere urashaka jewe oya ndagushaka cyane we nurubuga wa Nirna numvuri gwaje basha mumve Alvin basha kujenga oya vraiment nurubuga wanje anje fisi wanje washaka kuduha umwanya muto yiga Alvin Smith byo twibariza dufite gahunda oya ariko twagusanze muhira kandi nibaza ko atari bibi sorry tubabariye mugabo duhe umwanya muto cyane twigiye hari kibazo kirahari ikibazo kihe Alvin ushaka kumurira ku mutuku nari nakaravye ariko bashanu bacafuze umutuga we imbazi ico kintu ego merci beaucoup ubu rero tugiye ahasanzwe aba mu nzu yiwe aha mubona izi escalier niho tugiye baje ego sawa tujane baramusa kandi rero sasa bakunzi bacu bakunzi ba Ndaha TV ego ubu turi kumwe na Alvin Smith ari mu nzu yiwe c'est l'homme qui traverse l'homme qui traverse la mer sans bateau donc apana l'homme merci ko bosa ndasubira kandi nta kibazo ega igifaransa sururimi rwacu n'ururimi rwacu ruratunyuruzura ndetse igifaransa cy'akiyamahanga koze ko bitahura ego ham Alvin Smith dutunge kwa twaje tutakumenyesheje ariko twadushaka ikintu cyambere je nanka mu buzima ndangu munamvumbura Bons, kuvuga ngo mba nike kibintu mugabo umengo harimo manque de respect ukuntu ariko hari gihe rimwe na rimwe abantu twitwa ko twemera nk'abamwebwe iyo umuntu kuramusaba time usanga kurakugara ko ibintu deja vyiza cumuvumbura rero mbere urazi yuko ahantu harutana hose aba bashef gusaba colonel baki turi nkagiye na kominduru bakazanga bakabaratsa mu maguru erega bajya abantu nkamwe niho barasa mu mutwe barasa swate mu ngidi cyangwa ku maguru nari ngidi twifite ndakamera amano wanje nako yonde nanjye nako nonze rero iyo muje ku muntu fo ko mubwira apana kujya ku muduga w'umuntu bagira ama presentation nyenye ubizi kute ko ari umuduga wa mama nazize ko logo
Dushatse ko tubikwibarize rero wenyine twibwiye turabizi ko Alvin Smith baza ava yuko ugira ibintu byawe ubuzi gito ko ari umuduga mujama wanje nasize ko amalogo yanje kugira ngo niyemere wowe uzi ko none abastari benshi basigaye biyemera ku bintu bitari ivyabo ndavyumvye kurambye ariko njewe sinzi ko kwemeza ikintu nzakubaza urabizi ko ndabizi ko Alvin Smith akunda umuntu amwemeza ikintu akunda umuntu amubaza nanje ndakubaza ikindi kintu wewe wayo yagiye gufata ama image utari sure yuko ari umuduga wanje none ngaho bagufata ugasaga ari umuduga w'abandi ariko ama image twashobora kuyafuta cyane tugakoresha nyine uhakanye katari gwawe mbwa wageze kugira donc bagiye kwandika mamuhama nga icyo je nashatse kuvuga nuko ava yuko ufata ikintu cyose cy'umuntu ifa yuko umubaza merci kuri conseil kuko hajya ndafise n'imbwa ngaha mu rugo zigingidi gusa ije kukugeta kurya amaguru cyangwa umutwe ipesi za kungidi ariko nta ngidi mfise James bagufa gusa umva nta naho yoronka naho none kungidi amagufa ari kungidi cyuko bavuga ina cameraman yari kumujya kungidi ndagira ngidi zigira abakobwa gusa ni bose okay ego cyane oni Alvin Smith le frère ego turi kumwe nawe ari mu rugo rw'iyo twabibabwiye kandi aho uba aho usanzwe babazi mugabo bavuga mu kirundi ngo aho uba ni wawe ntwarihira wala ni wanje nda ya sha ncenda bihindura umviriza ni mu rugo rwanje cyane rakoze kuvyemera ego hama Alvin Smith twabonye hajya ge twinjira turabona umuduga wanje ko muhama ni gwawe canke si gwawe uri mu rugo rwande nkuko mwabivuze mu rugo rwa Alvin Smith none hari umuntu ngaho mu rugo yitwa Muhama canke Alvin canke la vache original mu muduga nyine wanye ko handitse ko umugore wanje hari umuntu yitwa Nirina ngaha abangaha mu rugo ariko rero tubwiye ngo twari gusanga wasize ko amarugo ku muduga nwashase kubabwira yuko meme ikindi gihe ntimuzosubikane gufata ibintu by'umuntu mutamubajije sawa merci kuri conseil ariko twashaka kumenya ko ari gwawe tubwiye ko ari wiwawe nyine Nenda kubaza hari umuntu ngaha tuba tubana yitwa la vache original erega bashaka usana umufana wiwa makabikora kabutandika ko umuduga kazarubuza asanga yiwanje akabaje kuramutsa ari he none nimbaje kundamasa bizi shaka kubaza kari gwawe uzi kari gwawe siko none murahengera mutawumbonyemwo muzoca muvuga ko atari gwanje ego jane Alvin Smith twatumenyera adafite umuduga afite umuduga imanitse ko rufise ingidi ngo yarafite umuduga ofisi ingidi ariko ubu wafise so yahorana Alvin Smith twashaka kumenya eske ujya wahorana uri hehe bimeze gute none umuduga iyo wahinduye umuduga wundi ucyushira mu maso so hari abashaka kugurisha hari abashaka kugabira undi muntu cyangwa gasanga ayikoresha ari bi aho ubona ubuzima mfise jewe ko nogabira umuntu umuduga je ndashaka bangabira urumva ko je nogabira umuntu umuduga oya none ni bibi ega gutanga rimwe agahembere kuruta guhabwa gutanga bizana umugisha urazi gutanga wowe wasatse no gutangura reka shareka wowe shansuye mu buterere hama uyo nari kugura gute nabanje kugurisha uryama ndongereza amahera ndaguruye yego cyane ariko twabonye umuduga wa menga plaque yayo yaramenaguritse ese kugena mushasha none ni umuduga wamenaguritse cyangwa ni plaque yamenaguritse kandi plaque urashobora gutera rivanse ugasanga wibomye ku kintu kamereka ni umuduga wamenetse ariko ujya muduga bisa nka atana amezi abiri uramarana na 3 semaines ndawumarana amezi abiri yiki ahubwo mbeho urabaho mu mezi abiri ho je nanda twarakoze ibiganiro nka bitatu sawa nashaka kugatira ko ujya urashare mushasha ni urumva bisanzwe hewe ni nkuko ushobora kugenda nkashira ko shasha plaque shasha kandi umuduga utari mushasha ariko ujya muduga iboneka ko atari mushasha none we nakubwiye ko ari mushasha amara je nakuraye Alvin Smith hano ngama batura mwemera ngama gihugu indi je ndakwemera none nimba unyemera hari amahera umpa nemera ko ufite amahera umviriza unyemera hari amahera uri kuramba uravuze kunyemeye navyumvise none wowe none vuga ko unyemera ugashira ngaho inoti murakwemera ko kashira ngaho inoti oya hapana kusha rero wivugisha ngo urabona kwa ego Alvin Smith kandi twabonye umuduga uheruka nyuma yaranditse ko la vache original hagana kabanditse ko mukama ariko cocaine imbere aho la vache na bintu ko bintu twihenze ariko ndabizi ko la vache byanditse ko original imbere hamenyuma cocaine uno twabonye kwanditse ko mukama wiga ubu siniga narahejeje naragabanije nako ntaho heza amashuri none kumengo washimye ko bazurindira nje ndakuba kumengo uri kurajugumira jenje kumira basha bakonze bandahazi oya basanze niko sanzwe mvuga aba misomo rankora tunura amaso nk'ikinyamuro bukonya basha ni maso meza yarabe ndayatunuye neza ni meza arvindira amaso yawe inde ninde yakubesha oya nje nyenda yibona ndavyibona antuka ni wowe nyine ubibona okay navuze ko ari meza ova vugisha Alvin Smith jewe
amaso akaba ari meza amaso nk'ibinyaburobo amaso biri mu mazi nyabura ufite amaso meza cyangwa bya bikere bya bindi byo mu ijoro nicyo usanga amaze kuyibona kimurika ntukibona usanga gusa ivyito vyiyi c'est ça nicyo nyuma bavuze ko amaso meza bikere bazi vuga ibintu ego cyane tumvise ko Alvin Smith yateye intambwe yahinduye umuduga ego turabizi ko ngaha mu Burundi byose ni imigambi y'Imana turabizi ko ngaha mu Burundi atari abastar benshi basanzwe bafite déplacement si benshi cyane uko abastar ni benshi mugabo sinone nta maguru bafise nako uburyo kwiyunguruza nk'umuduga basi okay ego ariko ni gute Alvin nziza hacamwo kugira ngo ashobore kuba yoba umuduga hamagahindura kandi nta n'imitwe yihe ubaha nk'abandi bastar bagenzi biwabo uwo ni imitwe yihe wakoresheje kugira uve muri maternelle uja muri primaire uva muri primaire uja muri secondaire amurahiza amashuri bako ndanefise ubwenge naje nikora yuko mfise ubwenge bwo kurondera uva nta bwenge bafise kurondera hewe none wenda kubaza abo mwiganye bose barije amashuri abo byananiye okay najewe hariho abo ushobora kurondera bikanka nundi ushobora kurondera bigakunda cyangwa ni mugisha y'Imana nyene ko yavuze n'imigambi okay nawe we n'imigambi y'Imana nimba hije amashuri kuko hariyo benshi bifuje guheza amashuri mugabo barahura n'ibintu bitandukanye swat bakabura amahera swat bakaja mu buraya cyangwa ugasanga ni babandi bo batacu babuze mugabo bikanka ko biga hariyo nabandi bantu bafise ishaka ryo kwiga mugabo bakabura umuntu barihira donc ibintu byose ni kubw'Imana turamuye muri Bisangamani saison 1 ariko nawe siniyayihejeje ubu nawe twari tubona aba postinga ko muri saison 2 Alvin Smith azubarimwo kandi hari cyo biziko wowe none bamaze gupostinga uwaye ushaka kumaza ngo aricyo ndabiziko none si ivyo nyene wabonye uzi ko hari abasirimwe nabo basanga dupostinga ugasanga bageze nk'akarorero bageze nka cover ya show banatia mtu kugira ngo tu promoting ariko biboneka ko muri Bisangamani saison 2 abakunzi bawe mu ireresi bakwitege none ntibanyitege none rega nagarutse wowe ntiwabonye yiko ndimo hama turabizi ko hari abantu bavuga amajambo menshi iyo kintu kibaye hama umuntu akazima mu kintu bakabona aragarutse kandi ugasanga nyene commentaire ntizibuze ku mpamvu zatumye duhagarikira canke ugasanga nyene batakuvuga amajambo bari bashwanye canke barazi ko turemwe mu majambo abantu rabizi woshaka kuduha umuco nga ni mpamvu yari atumye Alvin Smith Bisangamani atagira wowe ryambere dukorana wakorera muri Indaha TV oya ryambere twakoreye muri Kiyago Media TV mugabo uri muri Indaha TV ko haraciye iminsi no mugabo uri muri Indaha TV yego donc bisigura yuko warabonye donc warakoze hariya muravuga reka nje handi na ameliore ubwenge na ameliore na nuze na métier yanje bisigura yuko aha muri Kiyago baswi kandi guhamagara barashobora guhamagara kandi bashobora motivation gusa bayikoze motivation donc ese byumva nka yego bisigura yuko najewe burya umuntu none wowe ega sivyize ko umuntu ukora ahantu hamwe gusa numaze gukora ahantu hamwe wumva uzo kwiteza imbere gute fwe gukora ngaha aho bizokwera vuba ntuzogiye donc uravomera zose donc mwana mbonye hajya muri saison 1 nacengire izindi akanda kazi ndaja mu kandi kazi gashobora kunyinjiriza urabizi na tusi tuko turondera ubuzima turapanza amazu dufise imiduga irafa dusaba ibitoro dusaba iki donc dufise ama charge menshi cyane tu vois sigura yuko ifu ko turondera amahera kandi twayarondera ahantu hamwe gusa turondera ahantu hatandukanye cyane kugira dushoboye kwibeshaho urazi kiba Paris y'amareresi ndumuririmbyi ndakina bijya by'amafilm ndakina amakomedi donc ndakora ama business yanje umva rero igihe usanga business imwe irantwaye icyo ndayihagaritse gato c'est pour subona nasinari nasubiye hariya mugabo ubundi disponible kandi abantu umugore wanje yaramaze imisi ari ino sishobora gutuma umugore ngo ngiye mu bindi birumvikana urakunda gusanga abantu benshi habaye ikintu banaze manino yabo Alvin Smith yashwe na ihuriro kwa nyamvu urero basubiranye kandi ariko twumvise ko ariyo post ihuriro canke giye nigeze kuvuga yuko twashwanye oya navuze ko ari abantu usanga yani amajambo ntabura mukiye abantu baravuga kuko na Yesu Kristo baramuvuga uramwemera inde urasenga none kubera iki ntosenga hari umuntu atazi yuko yaremwe kubera ko abantu benshi baza ko abantu b'abastar canke abantu bari muri Buja Flora mu industry y'umuziki usanga umenga nta mwanya bafise uyivyo wowe urabafise kuko nawe uri muri industry ego nabuze abastar ndasenga cyane ndakubaza none nta bajournaliste b'abastar barahari none bo ntibasenga izansiga mu journaliste urabizi narabibonye niyo mpamvu iyo ubuzima bwanse uragira monami none ujya ndetse muririmbyi uri hagiye muri journalisme kandi hajya abantu badafise ubwenge bo mugaya alors que nukuri ndari ubuzima monami none
wowe cuguma ngaho ngo kubera umusitari ucurera amaboko uvuge no jewe uzofira mu nzu rondera ubuzima ibintu byanse ngaha kora ngaha genda rondera hariya vomera zose ntawe uzizo kwa mavuba birashika ngaho kwako turi ku isi umuntu ugasanga ko aravuga amajambo aya canke ariya bigenda gute Alvin Smith yumva ko aramubeshera umva amajambo atariyo cyo vyakira gute nka Alvin Smith monami je baramaze kumbeshera ibintu byinshi cyane baramaze kumvuga je byose ndabishira amaboko y'Imana je cyo nsenga Imana ni Imana ubandanye mpeza gira tu vois jewe ivyo bamvuga umviriza ndakubwire n'umwana w'Imana baramuvuga baramupinga kavuga uyo wapi yo si Imana uyo si umwana w'Imana ariko uyo ni binyoma gusa Yesu Kristo mugabo wewe yaba ari tranquille akavuga jewe reka jewe donc ngandi ko ndakora ivyo bantumye ninaheza ndisubirira iwacu mugabo abantu ibiki Pilato bose urumva bajya abandi ba pastori wazi ko mu gihe cya Yesu hari abandi ba pastori mugabo kugira bagusengere ubabanza gutanga intuzenya amashikana kandi cyagiye nta mahera batanga donc batanga amaki donc yari business mugabo Yesu Kristo igiyaza yari for free rero bagiye abajama bacho tangura kuvuga uyu mujama ariko azanga ibintu vya free donc ariko aratwikira isoko ibiki nibiki baraza kumurega kwa Pilato bacha baramuhamba urumva sont des ennemis urumva rero umuntu aravugwa nta muntu kwisa atagira aba enemy nawe we ahura indazi urafisa babaya hari abantu badashima ko uri kurakora akazi kakajuma cyane donc bisigura yuko kuvugwa vyamyeho kuva kera bigenda gute nk'ubu usanzwe ufite umugenzi wawe ugasanga ari umunafiki ugasanga ari hypocrite usanga nyene nuko nyene usiko ari umunafiki haba umunsi umwe azo kwisanga wenyene iragize yitaye mu mutego acamaramara wewe ugumumwereka umvize ndakwanura ikintu kimwe mu buzima ubona jewe je naci mu bintu byinshi cyane sivyo naci mu bintu byinshi cyane naciye mu bintu byinshi cyane hari abantu je kirabangaya banyanka mugabo ubu nibo bana ubu niwe twicarana tugasangira kandi kera bangaya kandi nawe twicarana sivuga ngo kubera ngo naje namaze gutera imbere ngo no cavuga oya bajya kera je barafata nabi je sitwoko no icarana nabo umva peut-être yuko cagiye barakugaya kubera atacu wari ufise mugabo no munsi muri cyane kubera ugifise rero niho cuvuga ngo sino shaka kwicarana nabo urumva ngo kubera kera no icarana nabo mugabo mubane muzinanye ubazi aba naho no mustiko turatwenga naho mustiko turasangira kera ntitwashobora no kwicarana barangaya baransunikira hari barantanga kanuka tu vois donc ko usana wamaze kubishura gasanga wihoye gusa nyene washabwa cishamo kavuga mbewe oya mwebwe naho twicarana namona mwe ndabizi yuko kera byari bimeze kudafisa abajama benshi cyane ba birigezi bose bajya naho tubana mugabo kera mugabo ndabatahura erega murazi mu kirundi bavuga hayaga bangana mugabo rero atari hango ntaramukaye mugabo nasanze iyo migani yatuma haba ibintu by'amacakubiri donc urumva udafise nitwogira alors que on sait jamais dans la vie non ushobora kuba ufise je ntafise ejo ugasanga je ndaronse wowe ibyawe biraheze ugasanga urankeneye rero mu buzima il faut kwicisha bugufi be humble kuko Imana iguha ni kwaka c'est mieux kwikwaka uzwi neza mu bantu ku buryo nimusizo kwaka uzoronka n'umuntu aguha abantu turakeneraniye kandi cyane rero iyo umuntu akuvuze cyangwa umuntu akwanse wowe bifate easy bandanya shema yawe y'ubuzima wowe ubuzi cyo uriko uratagitinga mu buzima uvuga je Imana agenda ashaka uzobiki turafise amafamiye turafise abavyeyi turafise iki turafise abantu benshi dushaka twifuza gufasha mu buzima donc rero tugiye kuranga abantu batwanka abantu bagira iki usanga natwe tugiye mu rwanko mugabo we bandanya shima y'ubuzima uronka icyo ushaka ufashe abo wifuza gufasha peut-être tuzovyara turafise abana bacu nabo nyene bazokure bafise izina ryiza bavuge papa wawe vraiment yari umwana mwiza ukunuko apana ko papa wawe ngo yari umuntu w'umunafiki wiki donc c'est comme ça dans la vie yego cyane mwumvise conseil basha naho dufise abansi daba target yo mu buzima reka focusinga ku kandi sangira nabo mugabo bazi muryohe kwa mugiye iki mugabo ku mutima uvuzi abantu ndabizi ko atari abantu bezi wanje hajya mu munsi umwe bazomaramara bonyine bazobwira none uyu muntu nkingire twamwanga none kumengo nta efe nimwe atwereka bonyine bazokwihindura bonyine ahubwo ni bonyine bashaka kuza kubwira yewe
shakera vyaruku vraiment vyaruku zo tubabarire mugabo sha urumva vyaruku ni kubera twebwe twari dufise mugabo urabona ko wowe mugabo urana turicaranye utubabarire kera twarakwanka wonyene bazogwa zo kwitura ikosa donc c'est comme ça dans la vie senga ora mukuvyukura senga ndasenga no mu kuryama no mu gufungura mwanya wose ngusenga c'est bien oh kandi mukuvyukuza urashimira Imana ko bafise amahoro ko hari abenshi bari mu bitaro hariho benshi bari ku mpanda hariho benshi yo dushimira Imana kuba tumeze bien wewe umeze bien uri kurafata micro uri kuravuga bien hariho nabandi badoshobora kuvuga pour le moment donc shimira Imana ku cyari cyo cyose amenye je makonflikte pembeni wowe ndanye ushimira Imana urondera na life yawe witeze imbere c'est tout tugiye kuri apa umuziki nayo twatanguye ivy'umuduga twashika mu vy'ihuriro twashika mu vy'ubuzima busanzwe uratugiye kuri apa y'umuziki turamuzi ko Alvin Smith kana sanzwe muri rimzi muramuzi tumuheruka muri song ari kumwe na Nerna madame wiwe ego twashaka tukubaze Alvin nk'abafans be mu muziki bitege iki nta kintu ukuri abategurira nka wewe Alvin Smith lo frimer nguma nkora nkuko nawabwira ndakora amafilme nakora ama business yanjye nakora umuziki nguma nkora hose nguma ndondera kandi je Imana yarampezagiye ngenda yo nta muntu icyo kimwe cyo umenya nta umutumwe ni wigira inama tu vois ujya warusitwa n'aba boss nabo nyine babasha kugufasha ku bantu mushobora kuba nta muntu yikwiza mu buzima murabizi donc nkuko bavuze abantu turakenerani twese ngaha turakora kandi turafise ama ntuzenya ama connection n'abandi bantu batandukanye peut-être ko badushigikira urajara abantu banshigikira mu bintu byo kuririmba ari abantu banshigikira mu bintu by'ama business ni nkuko hari umuntu ashobora kuvuganya kundi ngene uririmba washaka kumva icyo no gufasha nkamubwira je ndafise akaduka canke ndafise projet yo kugura bureau canke ndafise projet yo kubaka ikigo cy'abana bifuvyi muga kandi urumva nta buryo mfise bukwiye usanga umuntu aragufashije ku zindi projet zawe mugabo biciye kuri ku kazi kawe donc twese dufise abantu badufasha twese turafise ama vision tuko turaviza mu buzima cyane nguma nkora nari nabonye chocolates navuga nzokora n'izindi kenshi ngaha muri iyi minsi amaze iminsi harajya ibintu by'aba diaspora ugasanga umuntu nawe kuri ikintu ciwiwe biraboneka kamani ba diaspora memusupport ingorane ni irihe nimba yagize amahirwe aba diaspora musapotinga none vous êtes jalouse quoi no nka jewe jinda by'aba diaspora ni benshi cyane ba supporting none gasha jinda byeme none uri jalouse ariko ari jalouse mon ami erega amana amahirwe yanjye sayi wawe jewe none ugira chance yanjye ni wawe nimba jewe Imana yamfashije basi nkaronka aba diaspora bamfasha none ugira wewe nawe ugiye kuba convaincre kugira byo kunda ugi umuntu wese afite chance yiwe rero umuntu yironka aga chance kiwe wowe uramusweta gusa nuzenya kuramba no gutera imbere apana kumusweta kugira genre ukaca umucyoza ngo arafashwa yewe nta muntu numwe adafashwa mu buzima nta muntu numwe adafashwa ko nta muntu yikwiza kandi udafashije ntushobora gutera imbere kuko uzoguma uri hajya nyene ajya gufashwa samahera gusa ashobora gufasha ivyumviro ashobora gufasha iki ya ibintu byinshi cyane ariko turazi ko Alvin Smith afite ndakora tumvise ko tumusanga mu ma comedy turamusanga mu filme turamusanga mu muziki turamusanga mu aradandaza siko ngira ngo muzova muvuga yuko no mugore wanje ko yari mu diaspora namukuze ko yari mu diaspora osa ari ngo supporting ibintu byose none support zigoranye dore si dumugabo wiwe none wewe ndakubaza ukora ngaha muri Ndaha TV baguhemvye nta musore uvuga peut-être mu copain wawe ni wawe uragusohokana ngo ukavuga aho no musi kabisa muri Ndaha bampemvye nanje reka nereka mu copain wanje gifts yako ni lazima urukundo ni lazima none wewe ugira mu jama yavuga oya kubera iki ufata amahera ukaja gusubira umuntu uzenya wawe ndakubaza umugabo wawe afite nk'akagorane wowe urafise amahera Ndaha TV yaguhemvye ushobora kuvuga ego horuma mugabo nagiye uno musika ngire ivyo ndashobora kubikora mugabo sinoca nangura gufata uduhera twanje ngo ndaduhereze mukundana rero nimba mukunda nawe ushaka umuprofita oya ariko support irakenewe mu bintu ariko none cyane niyanka biraguha wewe wabuzewe niho muha no muha mugi oya oya navuze ko kumuha ni vyiza ariko sino kwibagira nanje urukundo ni magiri ni ushobora kwibagira nk'u Alvin Smith nk'ubu tovuga umudemu cyangwa Nerna aje gutanga inkwani wanyu mwobari ariko bari bagukoye
kuvuze ngo gufashanya entre est-ce que uvyemeye none ndakubaza nta bantu tuzi akunda umuntu ari umukene akamutwara uko nyene kisa swa umugore canke umuhungu wewe ugakunda umuhungu w'umukene wo hasi mu ukavuga je ndamukunda tu jereka nkore tugire mariage twibanire gikunda urukundo hewe naho ibintu by'ubuzima n'ibintu bisanzwe cyane ibintu by'amahera n'ibintu bisanzwe cyane ariko kenshi na kenshi usanga abantu bavuga ko none urumva n'abantu babivuze nawe we nimba yayatanze akagukwa nkuko bivuze yo abagukunda sino ayo mahera yiwe ntiyobura ama projet yakoresha wayo yashira kuri wewe yo gukuramwa iki wewe ko wowe uri nyaruca ariko kenye nta nakimo mufasha umva ngaho ko respect hewe yatanze ayo mahera ugasanga ibintu byinshi ngaho mu rugo ni wawe amaze kugira urumva muzobana mu buzima bwiza azoze zo ku respecta kuko hewe yaragukunze urukundo n'ikindi kintu narabonye amisi yakoze muri imbere magazine uvuze ngo uri mu rukundo wabishego ndi mu rukundo indani yani warafashwe ahubwo uri mu gupfa hewe ndi mu kuremba donc darembye urumva rero mu rukundo ego mu rukundo umwafise arafasha uwundi mona nkuko naje ubu ndashobora kuba mfise bon none je ndakenya ndafise amahera yanje mugabo umugore wanje aranduta amahera mugabo ndafise yanje umugore wawe akuruta amahera aranduta amahera none wewe ko abahanzi wewe ko ari akantu kose bakorana amahera amahera ari arahari n'amahera ya hasi hariya usanga ngaha mu Burundi aguze ikintu kikiziba yo reka c'est autre chose rero urumva umuntu akuruta ubuzima n'ibisigaye yuko yoca kuje nakubwiye umukobwa ashaka kuza peut-être yigo akagutangira inkwano ugasanga murabanye ugasanga wewe ivyo birahiza akazi kwikarahize ibiki araguye down agasanga wewe yafashije ni wewe usubiye kandi kumufasha donc ubuzima burahinduka rero bajya abantu bavuga ngo rero ngo niwe yamukoye ibiki muri parcelle wiwe yani kila kitu ubuzima burahinduka nkuko wavuye hariya hasi uja ngaha hejuru ni nkuko nujya wasanze ngaha ashobora gukuruka hasi ukamusubiza ngaha hejuru ukavuga ujya niwe yankuye hariya donc ubiranse no musi uramusubiza ngaha kuko isi irazunguruka rero hajya umuntu nafise amahera ntumufate nabi ngo ntuvuge ngo yamutwaye ujya muhungu kubera cyangwa ngo yatwaye ujya mukobwa kubera amahera jamais kuzamura umuntu bibaho mu buzima nta muntu numwe ashobora kwizamura atazamuwe iyo uzamuse ntushobora kwibagirwa kuzamuye nawe ntushobora kureka kuzamura abandi kuko nawe warazamuwe ngaba kenshi igihe ufashe umuntu aruvuna ugasanga amaze kuronka ikintu anakusahau naco imana ntishobora kuvyibagira imana ibikubona kandi imana izo biguhembera none ntimaka duhembeke ngaha ku isi gusa shano guhembera n'icyo abisi bamenye ko umengana umuntu umuvuruzi mbwa ko ashoboye guhanura vraiment tuka abantu benshi iyo babonye umuntu w'umustar bakibaza ko uyo muntu yani nta kintu umenga ni enjoy ivo tako urabona ko no musu yahanuye ibintu byinshi kandi bizumvikana n'ubuzima hewe n'ubuzima bwangize uko donc nibinagenda cyamo abantu ngenda ndaca mu buzima butandukanye cyane ngenda ndaca mu bintu bitandukanye ku buryo nkura mu vyigwa ku buryo najewe ivyigwa byanje nuze nyanje fise ndayipartage n'abandi kugira ngo bamenye kungene bimeze Avile katugushimiye cyane ndabashimiye wakoze kudungana ubwo wari watwa ndafise inzobe sigaye nisiga mukorogo nisiga cyara naje bavuga ngo ndisiga nani bon none maniga umukorogo gwa mahera na ari umukorogo wa gusa aragenda ukababwa jashaka kwikoroga ngo tura amavuta for free amavuta aragugwa cungiya umuntu yoza kukujija ari amahera yawe hewe tuzo kwisiga mukorogo mpaka vyavyo urawusiga none cyane gose urawusiga mukorogo cyane ku maboko yawe ngango niyo mpamvu hamwe aho wirabura kazi mwebwe kubusiga mukorogo none mpaka nga none nta bantu bisiga mukorogo gahinduka wewe wose santash none habuze iki nawe nyine wisige bien honzeke ube santash mukorogo umbwiye ko nisiga mukorogo zakubwira yego ndawisiga ingorane iri he ari ahantu muri justice ashobora kuvuga ugenda isiga mukorogo mu mufunge birahari ntaho ni droit y'umuntu fatuko mukorogo forever basha mukorogo yubahwe gatatu yubahe mukorogo wubahwe bamwe bahora birabura ugasanga mukorogo yatumye tuvayo
naho tuzovyara abana dusanze birabura tuzabasiga bakure basizobe owe ivyo ribiki umwana wawe musiga Alvin vraiment ari black gasanga uramusiza zokwiyambiza reka bavuga ngo ari ama high skin none ama ingwara ama cancer n'ibiki ibiki ivyo nivyo uri mukorogo ivyo nivyahiye ivyo numva arumweza wowe vyagiye birashikira ya gusa igihe usanga umuntu yisize mukorogo gasanga gahana fanana huje agasanga nyene yani ni utubiri twomi biza ivyo mwe muri imenya jewe ngenda nagiye jewe nuku tuzokwisiga mpaka Yesu Kristo agaruse. Ok, merci beaucoup. Bakunzi ba Ndaha TV nibatse mwagiyeho n'ikiganza kwanya Alvin Smith impanuro nyinshi na amakuru amwerekeye nibaza ko ari bit fresh naco otubwira bakunzi ba Ndaha TV. Abakunzi ba Ndaha TV ndabakunda cyane. N'abakunzi barava shoje nari ndabakunda ndabemera kuko je nimba ningaha ni kubwanyu. Nimba no munsi mbayeho neza canke nabi ni kubwanyu. Intambwe yose ngenda ndatera ni kubwanyu. Yego ni kubw'Imana d'abord umugabo kwanga kwisi ni kubwanyu meza. Imana icisha mu bantu. Kuri mwebwe mu partage ibintu byanje ni mwebwe mugira ni mwebwe mumfasha ni mwebwe yo. Ni mwebwe babosi banje. Respect. Mani bahezagire cyane. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye kuri mikro ya Juliana Juju Cute murambona amazina ni menshi munyita Juliana nje navuze Juju Cute cha mugabo abantu muri yagateka cute bashe ni mbona abakunzi ba Ndaha TV gaba nibo bari masikana kiha bipfe oya boje bavuze ko bisiga mukorogo bakwakira mukorogo wako nabibanye yakira jina langu umviriza jewe I'm so proud of you kuwa ufise iyo confidence yo kuvuga najiamini kabisa yo man woman respect for you thanks okay Juju Cute of course yes my name respect vraiment respect eshe ra Mukhama turarenze Juju Cute yo cha jewe yisi no kuri kwimana yabo umuntu ushobora gutanga amahoro gume kuri isi cyo yiguma kuko ari ibintu byinshi cyane biryoshye isi sha ego prem aha Mukhama wenda kweme cyane Juju Cute sha bashini twoheza emission nageze kwita la vache lobo oyana nibo original Juju Cute ego merci beaucoup bakunzi ba Ndaha TV nawe mwese mwadukurikiranye turayibutsa kandi ama like menshi comment zanyu muduhanure mudukeze byose turabishima kubera ko n'abagazi like babaravye emission turabakunda mwese abakunzi n'abansi mudukurikirana bakunzi ba la vache original l'homme qui traverse la mer sans bateau rappeur sans cœur ni père mais soit guère l'homme qui est déçu non mais je suis pas déçu par la mort on a pissé déjà mugore donc ari bindi bintu nagenda ndakuramo nacyo nk'icyo naragiye afite amazina menshi merci beaucoup nk'ingidi ifite amazina menshi ingidi ibisusu wowowo ngongingo ni mazina menshi cyane aho natubwiye ikintu bakunze bakutega vuba cy'umutsi niyo ni mwinyitege vuba hewe yego asha vuba cyane kweri muzobona ibishasha sishobora kubidondagura murindira kuri channel y'ubu Alvin Smith le Frommer merci beaucoup cameraman Lidosia turabakunda ciao